mu Burundi mu bisanzwe jewe ndaza abantu benshi bakino gihugu bapangishije amazu barihisha amadolari jore kone abantu barihisha amadolari pourtant bite kugira ngo kirazira uri siro territoire Burundi be marumvise no muri biramagera murara babwira bati igihugu gitaye indaro impunzi igihugu kitagirane kititaho imfuvyi igihugu kititaho abapfakazi igihugu kititaho aboro ico gihugu kuri ikibazo duhejeje gushikiriza kijanye n'abantu bafise amazu mwa kino gihugu dufise ibibazo bibiri tugomba kuvuga kuri uno munsi. Ivyo bibazo bibiri ishiramo rikomeye ry'abantu barikunda kubivugako mugabo burya murabizi neza yuko igihugu kigizwe n'ibintu byinshi. Mwa kino gihugu hari igihe umuntu yari muto umengo nta kibanza afise. Umupangayi rero afatwa nk'umuntu muto, afatwa nk'uko umengo n'amateka mukingira. Nico kimwe n'ikibazo kijanye n'abakozi bo mu nzu. Tuvuze abakozi bo mu nzu rero hariho n'iyindi migwi mu bisanzwe nta muntu n'umwe yagomba kubaho, ico ni ikibazo ca kabiri, yagomba kubaho atagira ico bita kontra. Nta kirazira. Hanyuma kandi washobora no kuvuzwa. Kuko ivyo vyose ndiko ndavuga biri garanti bikingiwe n'amategeko y'igihugu twese kuri twashingiro bigaca byongera bigakingirwa n'amategeko mpuzamakungu. Uburundi bwashize ubikumu ndabaye akarorero itegeko rya ONU rivuga kandi rikubahiriza uburenganzira butuma umuntu abaho mu byo akeneye. Iryo tegeko Burundi bwararishyize bw'ikumu mu 1990. Iryo tegeko rivuga iki? Iryo tegeko rivuga ibintu bijanye n'ubutunzi n'imibano n'imico. Umuntu rero mu gihugu ciwe agomba ivyo bigomba kubahiriza. Icya mbere uburenganzira bwo kuronka aho umuntu ashika umusayi. Ubwo n'uburenganzira si ibintu negosiya na leta eka n'uburenganzira leta igomba gushiraho uburyo bwose bushoboka umuntu. Nico gituma abantu baza gutwara bigo baheruka muri politike hajya nibaza ivyo bajamo. Umuntu aja muri politike afise ico bita ethique politique, ni ukuvuga ubuntu bwo kwitaho ineza y'abandi. Mu bisanzwe cyazira ko asinzira yumvise ko hari umuntu ari sous sa responsabilité afise ikibazo. Nico gituma ayo maduwa usanga hari tukurikije ingene amateka rutarutana mu gihugu hatangura ibyo shingiro byo kwita itegeko risumba yandi, hagaca hakurikira ari amategeko bita amakonvansiyo cyangwa amatrete y'igihugu cyarashize bw'ikumu. Kuko iyo mutari mubizi igihugu yegeje kugira ico bita signature, ico bita signé d'engagement, kica kigira ico bita ratification. Iryo tegeko risharize ubwa kabiri imbere y'ayandi mategeko bita les lois organiques. Achaza tufate mu Faransa mu twita hiérarchie des normes juridiques. Hagaca hakurikira rero amategeko bita les lois organiques azubwira gatatu n'amarwa ordinaire adama décret n'ama ordonnance n'ama arrêté n'ama amarete y'ama ordonnance n'ama instruction. Amategeko ragenda rutana gutyo. Wumvise rero abantu batagomba koza ibyo shingiro nubahiriza amakompas burya haba hari ikibazo swat ivyo bintu byo bagemo navyo bahatsi navyo bumva cyangwa baravyumva kavyiragiza kubera inyungu zaba canke bariye. Urumvikana ivyo bintu rero twebwe mwishira hamwe urikome tuvuga tuti ayo mategeko niyubahirizwe d'abord. Uburenganzira bw'umuntu ni kubahirizwe cyane cyane kuronka aho umuntu akika umusayi. Uti kubera eraba mwakene gihugu murabibona jewe sintabe hari office n'amastatistike fise mugaje nibaza ko mu bisagara
dufatire nkungaye Bujumbura atwara 70% badaba barapanze kware meme plus barapanze none gaye agataka abantu nkabo mwumva katabiye kubahitwa kwe abantu nabo rashobora kugira umuntu arashobora kuvyuka afise yiwe kubera peut-être afise ikibazo kinakiriya ukaza wumva inzu yayikuye kuri 500 yashize ku miliyoni 7 sirikere bazi wafurije kugira ngo duzi akabwira wewe ngo abafaranga atagaci niyo ari kimwe n'atanga mugabo navyone ivyo nivyo mugabo birafise urutonde bigomba gukurikiza ubwo rutonde nako ntawe uri mu mwaro ushira atari leta oya ntawe uri no nico gituma mbere webe twagize plaidoyer n'abandi barabivuga harateba haraja itegeko ryashizwe mu mwaka mu kwezi kw'indwi mu 2024 itegeko ry'umukuru w'igihugu dekre iryo tegeko igitangaje burya n'amafaranga barayashiramo kuva rigiyeho burya arababejeriza amafaranga y'utungu bwo guforsora n'urwego rwitwa mu gifaransa autorité wa agence yitwa ASTI n'urwego rujejwe gutunganya neza igisata cy'inyubako zibizare ziba ni za bikoro twabo mugabo ikibabaje n'abantu bashize iryo tegeko bo mu mitwe yabo ni tagisi nivyo biniko bimeze bo mu mitwe yabo ni tagisi mugabo bakibagira yuko no musitwe nawe agomba kubahirizwa no gusonera leta rero sikiza kwizirabona mu muntu ikimukura mu gusa oya nibazira bidagora uko amerewe neza ni dico kumbe twifuza kandi rero mu ncamake iryo tegeko ryategeko ko ryashitsweho igitego ryaragiyeho mugabo urwego uza gutunganya ivyo bintu malgré yuko n'amafaranga yo gutuma rubaho yaragiyeho ari mu itegeko riteganya amafaranga rikoresha none umusinzi ruraja mugabo muraca yibaza ikibazo none habutse iki mugabo rero mu muvyibuke burya ibi bintu biramutse bifunctionye hari inyungu z'abantu biza kugusikira ivyo muvyumve kuko wewe bahuduza 30% hanyuma ugaca bakubwira bati no kirazira kurenza 15 canke 10% kumunsi ufise urumva yuko aca avuga ati no ivyo bintu kubera iki namba afise rupanga aca avuga ati ivyo bintu je no kubera ko bigenda gute numva ko vyesha bigora yabandi bantu ro bavyishe bagishibice n'abantu bitabona abakomisiyoneri umukomisiyoneri ashobora kuvugana n'umuntu uzenya n'umupropriétaire mwene inzu agaca amubwira ati inzu yanje jerekere ko 500 mugabo agaca agenda kuduza kugira ngo bazace kumvikana kuko aza gushira hamwe umuguzi n'umugurisha ari uko bamaze kugira yamaze kumvikana ingene ziriya dukurabesha umpangahe gutyo bagaca bagira amashandaje si rodo urumva ku mugongo w'umupangahe ivyo rero leta igomba gushiraho uburyo bwose abantu b'abakomisiyoneri bagabanuka ico kintu kirihuta cane hanyuma murumva ko intumbero yavyo yose niyo gukingira umwenegihugu ico ni cambere kigira kabiri leta igomba gutuma habaho urwego ruriwemwo n'abantu batatu n'imigwi itatu y'abantu ni ukuvuga bene amazu les propriétaires abasarukira leta hamwe n'abarokateri ndomo baje bapanze kugira ngo agateka kamwe n'abandi kubahirizwe ico naco gishoboka mugabo nagira mpamagarire abantu bajejwe gupanga sinzi ko biva ko kuko ari uko abantu bapanga nibagirishira hamwe none nimwaje ko bagabo bagize ngo bagabo mugahindisha by'abagabo mugahindisha erega hajya hari iby'abantu batari kumenye bitavuze nimwabonye abadamu bandi bace batangura kwikubita ndashaka kuvuga bati mwabadamu mwatumara amazi nimwabonye ko resources bari bavuga haje ikintu kitavuzwe icivu nyamba mubona agateka kazi na muntu ahanari yakubahirizwa hamwe hamwe burya no kubera hari abantu bari n'abantu bavyitangiye barabitsira barabitsira
iyo rero ikintu kitavuzwe gikunda ngo gikogwe. Turasavye rero turateye akamo abantu bo muri leta namwebwe natwe twasitwaye navuze ikintu kibi no gutuka ikintu kibi mugabo gusa ivyo ufite uburenganzira nakoze ari mwe. Turasavye rero abantu baje hamwe bagwanira gateka kabo. Ivyo nje ndiko ndavyumva ubwo n'uruhande rw'abapanze n'abapangishije na leta igomba kugira muri bwo butorumutse. Ikigira kabiri ni ikibazo kijanye n'abakozi b'umuntu kuko nabivuze bibizo shingiro hamwe najya atameje kubabwira cyo igihugu cy'umuntu cyashira gukora 19 biragaranisa biremeza neza ko umuntu wese akora mu gihugu afise akazi agomba kugira icyo bitakora. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri agomba kwivuza no kuvuzwa. Ivyo bintu ababwira leta yabishize mu ntuze mu mategeko mugabo uri muratubariza ni bande babikurikiza urwego ruhari rujeje kugira ngo urwo ruca mugira nini biri muri code de travail muzo biri murabe mugabo none biri muri code de travail ninda bikira ahubwo nagira sana urumva abakozi bo mu nzu nabo je ndazi nk'umuntu ashobora kwirukana abakozi mu mwaka wose akirukana abakozi 20 kandi benshi bakora ari abana usanga ari abantu by'ukuri bakwiye kuba gukingira. Ivyo bintu rero murumva yuko by'ukuri igihugu erega hari ibintu kwegera umuvumo igihugu mbere bari mubizi hari ibintu kwegera umuvumo igihugu ibintu igihugu gikora bigakwegera umuvumo igihugu utabizi. Igihugu kirenganya imfuvyi, igihugu kirenganya abapfakazi, igihugu kirenganya aboro. Mumenye neza yuko ico gihugu hari ibintu bimwe bidashobora gushikana. Murumva neza aba bantu rero bitwa abantu bato twitare vulnerable burya nako ndababwiye dufatire ku mupanga mu gihugu dufatire mu bisagara usanga 90% kuko nabivuze babiro 100% abapanga abo bantu bato nabo rero ucu usanga umengo niboja hamwe niyo bagiye hamwe bashobora ndira kumekraza ngo ntibavuge n'abagumuzi wowe kuvuga uburenganzira bwawe nuko nawe rero uburenganzira bwiwe. Ico ni cyane. Ikigira kabiri kwikinyene nariko ndababwira yuko uburenganzira bw'umuntu bugwanirwa mugabo mukugwanira rufite amategeko gukurikiza. Aba bakozi bo mu nzu rero umuntu ashobora gukorera umuntu agaca mwirukana kuba ko si gushaka agaca genda uko agukora imyaka 5 akora imyaka 10 wavuze ibintu bishoboka pe tuvugisha ivyo bintu bizana ikibazo mugabo ivyo biba kuja kubera urumva hari amategeko mugabo nabwo ruhari ushira mu ngiro na leta bumva umengo biragoye dore bashira mu ngiro. Ikindi naco cyo nagomba ndababwire niki kibazo kijanye no kwivuza no kuvugwa no kugira aba bantu niyagwaye umukoresha wa kumuvuza kugira ngo bazakire acamubwira ngo bazi kugenda muhira ngo nutuge ruguru ngo nibakiruzoga urumva ubwo bwicaye urumva ubwicaye umuntu akorera abana umuntu akugaburira ukumva yuko agize ikibazo wewe wabaza kumuntu yagaza kugwarira ruguru utomwita umuvuze ntakujya uvuza abana ndababwiza ukuri ivyo mu mico partout kandi ndababwira ikintu gihambaye murabizi hariho hormone bita oxytocin sindi umuganga mugabo ndafise bimwe iyo hormone bita oxytocin mu biga bw'ikiganga bavuga ngo ni hormone de l'amour ni hormone igikoko cyose ikintu cyose kivyaye bazi ko tunzuru des espèces mugabo turi doté de conscience umuntu ikintu cyose kivuka iyo kiravyara iyo hormone kiba secrète d'office igacihuza hagaca haza urukundo naturel hagati y'umuntu n'umuntu
nicyo gituma usanga abantu kenshi basangira amaraso, usanga niyo nyina umwana afise ikibazo nyina batari kumwe ashobora kumva ko hari ikibazo akavyiyumvamwo. Canke niyo sinzi murabona ibikoko, burya ibikoko iyo sinzi ko murabibona igikoko kizi umwana wacu agize ingorane gikoresha ingufu zose zifise kugira ngo protege. Urabe inkoko, urabe byose. Ingurube yonyine niyo ishonje irya abana bayo yonyine. Ndashaka kuvuga ibi ngaha, ndashaka kuvuga yuko niwakunda uwo muvuga ngo akunda icyo ukakunda ujya muntu yaguhaye, icyo nicyo twita amour d'intérêt, urukundo rw'inyungu. Mugabe kizo ko yakukunda umuntu niki kintu cyo kujagira umuntu utegira kuzu n'umuntu agukorera cyukuri. Kubera mutahuja mugaca ubonye gize ingorane wowe ugacurondera kwe ugacurondera kumugirira nabi, ibyo bintu ntibishoboka. Na rero je mvugani twese nyama tugomba kugira Uburundi utekana, nyama tugomba kugira Uburundi bufise iteka, twubahirize ivyo bita les droits des vulnérables, agateka ka muntu k'abantu bato bato. Murumvise n'izikiye nyama dushaka Uburundi buzoshikira imbona kazoza mu mwaka wa 2020, mu mwaka wa 2040 igihugu cifashe, mu mwaka wa 2060 igihugu giteye imbere. Twubahiriza agateka k'abantu, abantu bamwe bafatwa abantu bato bato. Ivyo bitabikoze kwisi, ivyo nivyo bita les lois de la nature, n'amategeko agenga isi. Iryo tegeko utaryubahirije nibwo bitegura loi de la semence et de la récolte. Itegeko ryo kubiba no kwimbura ni itegeko rikora dans toutes les sociétés du monde, dans toutes les cultures du monde. Nimwe avaro no mu Burundi baramaze ngo ivyo banditse kwimbura. Rero leta yacu dufise yumve yuko abantu bato batubahirije. Ubu navuze agateka k'abapangayi, nongera mvuga agateka k'abakozi bo mu nzu. Ibi bintu twese tugende tugira conscience, twumve yuko ivyo turakora byose twibagira abantu bafise ingorane. Be mwarumvise no muri biramagera murara babwira bati igihugu gitaye indaro impunzi, igihugu kitagirane kititaho imfuvyi, igihugu kititaho abapfakazi, igihugu kititaho aboro, ico gihugu kiba kirivuwe à la disparition. Niko bimeze, c'est la loi de la nature. Yemwe Barundi kazi, to develop your conscience collective umunsi mushira kubanza cy'umuntu. Igituma haba intambara mu bihugu, igituma haba injyane mu bihugu, nuko ico bita l'ego surdimensionné yadominye mu bantu baba hejuru y'abantu. Kuko ntege uzobabesha abantu batoyi bakurikira umurongo waciwe n'abantu bari imbere y'abantu. Niko bimeze, abantu bari imbere baca umurongo. Nico gituma mu bintu bijanye n'uburongozi bakubwira bati burya igihugu gitera imbere ku murindi n'ivyiyumviro abantu bari imbere bandi bafise. Niko bimeze. Murabona mwose twarihaye umugambi yuko ata muntu azosubira gucibwa. Tukavuga amasabiro turariko twohindura mindset ngere twiyumvire. Ngane ndababwira, ejo nagiye mu nama yatunganijwe n'ikigo kitwa byango marché de capital. Sinzi ko ndatabishika bari bagiye muri wayari parasi. Inama bayitumiye, jewe narose ubutumire satatu n'isubijo. Satatu na 43 buca inama iba. Malgré tout bigora ndagenda. Hageze saa 3:45 gutangura saa 2:30 abayigisha bataraza cyane mu wayari parasi. Muri journaliste bagera mu bazi. None nk'abantu nkabo tuvugije ukuri. Wo bitiga kwikitse. Kandi ikintu kiri grave naciye ngenda je sinamazina akaza naciye soka ndagenda mugabo burya rero numviriza abana yaje ngaje kuvuga ati muratu baba yakwiye mwari kubipfu reka kubera iki c'est normal mumvuge ngo nibisanzwe. Igihe rero
burya ivyo bica bimera ibintu vyo kumenyera ibintu bitari vyiza bica bimera kurya kw'ingurube yamenye kwivayaga mu vyondo bicafuye yoyo yumva ko ari normal bwo buzima natwe rero si muvuro shanje rero matamba tugomba guhindura tugomba guhindura ingene twiyumvira ingene dukora itebe ryo kwanya igitego cyagiye mu mwaka wa 2006 iravuga sose turavuga turigisha yuko abantu bari mu zo zigomba kwigana ubutunzi bwabo none naheze imyaka 20 no ariko barereka urumva rero iyo ikintu kije kiguskira inyungu z'umuntu kenshi usanga bigoye naha rero cyo mvuga nti mwe muvuze muti ikosa riri kuri leta canke riri kwabo bakoresha ikosa riri kuri bose mu gihugu kirimo leta nta muntu agarariza kibazo ugararije abari kibazo kipana reka je fata ari kibazo umufasoni ngo muri wacha avuze kijanye n'abantu bakoresha babo ntabwo ko arabatwara igihugu kiserukiwe kugira kuri nyumba kumi inzu 10 ubu ubona haraje n'ibindi bije n'ubwo kugira ngaha atari byo muri mugabo nukuvuga none wo burya ikintu kirabi neza y'igihugu turo monde responsable muragenda muramungiwe muzatucira mwibashirira umwene igihugu wese haramutse hagize urabona ya principe muri tuwabita la non assistance des personnes en danger wewe ubonye hari umuntu agize kibazo ubona ugahora tuwe considere comme complice ucufatwa nk'umuntu mufatanya cyane urumva rero twese reka namwe mu baje yaje musanga mushaka nimuramubona muramubiza era namwe birashoboka najewe nkuko nyene mugabo nje tuba tugira inama kugira ngo habe éveil de conscience twese tugire dufashanye rero iki kibazo wa mbere ni leta wa kabiri n'umwene gihugu jewe wewe twumve nabivuze yuko hagati yako umuntu wari wese ngomba kubahirizwa cyane gifatanya n'ikibazo cy'abana ibi bintu n'ukuri birababaje nabibabwiye umwana araza akaza kuba umuyaya kubera ubukene kubera biriye tugwanye ubukene n'ukuri ibi byose la cause principale c'est l'extrême pauvreté n'ubukene bigaca aho gikari bya bintu byo kuvyara umuntu avyarira ibarabara amadini agaca bigiramo uruhara imiryango ikabigiramo uruhara hari amateori yaje ubona batize barabaho mugabo ni horoscope nico gituma jewe mbona yuko d'abord twese twebwe bamenyesha amakuru murahambaye nimugire sensibilisation ni mudufashanye twese na leta igire mugabo ntitugere tuvuga ngo ni barya barimwo nabo bantu bari mugabo abantu bato bati umuntu muto uri muto nyene nico gituma abantu bari mu nzego z'igihugu leta igomba gufata icyo kibazo nk'amwe nko kumeje kubishikiriza hanyuma nabaje kiri kibazo gira kabiri muti kukibazo kijanye n'ivy'amazi ati leta yaradugije amafaranga ku mazu ati nico gituma oya byo sivyo ibikoresho byo kubaka n'amazu byose birajana jewe hano numvise badugije ni kuri ntunzi ni kwisima ya Buseko niho badugije hariho n'ibindi byaduze n'ivyo noneho muri rusange uravye ivyo bita les agrégats économiques ni ibintu biboneka neza yuko dufate kuma indicateur nk'atatu l'inflation la balance commerciale na le PIB biraboneka yeza ko mu gihugu izo indicateur no kuzitameze neza ari biboneka mugabo nico gituma habaho leta nibakora ibishoboka byose kugira ngo twebwe dusaba nuko mwe byuga ayubahiriza nta kindi none leta bitwari kuvuga iti umuntu azopangiza ndakora kugira konti kabitegeka ico cyane igira kabiri umuntu azopanga inzu umuntu azorondera kuduza inzu n'imiburiburi sauf en cas de force majeure atuza kuba afise muzenya ya 2 ans hanyuma mu kuduza urumva 2 ans nagire konti jande sudo 2 ans
canke tuwaza canke senga cyose. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri, umuntu azoduza leta igomba kugira urabona ko bavuga kunuze kubanza kuvugana bakaba ibiganiro hagati y'abapangisha n'abapanga kugira ngo bumve se bashobora kumvikana. None ega niko byahora bigenda ku bintu by'ibitoro n'ibindi. Kuko ikintu gihize imigwi itatu biva ku migwi itatu yicanda bakaraba so kiri necessaire igikwiye. Ndabakarorero murabona transport, ticket transport. None ko bikoba kuri ticket transport ya bus bitogwa ku mazu. Est-ce que c'est pas vraiment la même formule? C'est la même formule. Urabona kugira ngo bashire igiciro cha bus nuko marariza mu gitoro cyagiye urumva ubira nabwo nyine. Urabona ko babaza kuja hamwe abatransporter leta kugira ngo bumvikane ikintu bokora. Nibi byabazo byo genda gute none habutse ikibuzo habutse tufise abajeri cyo gisaba ico rero iyo tuba tubona yuko ivyo muri muravuga harimo ari kujana kwijana kuba harabaye bije kuvuga ngana kiraho ibi rero ndemera ko bifise uruhara mugabo nibaza yuko ari amafagitere menshi kuva gukombera nziza ushobora gushira hamwe. Efreme wo mwishikiriza mwavuze ikibazo kijanye nuko abakomisiyoneri aba bantu baje hagati aribo batuma ibi bintu biba ati mbego baribo babituma biba n'agafagitere kamwe muri byinshi. Abakomisiyoneri nibyo barateye ikibazo kuko wumvise ko bafite uruhara mugabo asobanure abantu bafise mu ngorane bene amazi mugabo na nico no kwita context ko context nayo irakomeye ni ukuvuga burya amatière commerciale ico bita la loi de l'offre et de la demande iyo atariho kiribwa ibintu bica mubi uya amazu arashobora kuba menshi bigaca bikora ubwo cyo usanga inzu kuri zira nizige n'abazipana mugabo ndagenda babwire yuko ico tumivye ibintu byose bihera nuko leta yoshiraho des mécanismes de régulation. Urumva bari bashize itegeko ngo vyanse kuri cyane abo bakomisiyoneri n'imvero bari batoza umuntu aje gutoza miliyoni 100 kweri nari bisaba kari mugiko wabuvye ibintu ari normal mugabo gaje usanga umukozi akorera ibihumbi 50 kubera wamushikiye agaca guma mukata no ibishoboka nico novuga kameme ko naco nari kibazo. Hanyuma muravuga n'ikindi kibazo kijanye n'iki kira kabiri mukavuga muti ati urabona aba bantu bakoresha abakozi nabo bafise ibibazo bafise imishahara mito ndavyeyi ko bafise imishahara mito makino gihugu abantu bafise imishahara ikwiye ni bake cyane uravye ubuzima ingene bwifasha mugabo jewe mvuga nti ubwo gusa abantu basangiye ni habe mu buntu sizi ko mu cyo kintu cyase kuvuga ubwo gusa abantu basangiye ni habe mu buntu umuntu yumve d'abord ko umuntu ari umuntu n'umurenganye ko ari umuntu muto nawe uri kurukera umufumo navuze igihugu kirenganye imfuvyi kirenganye abapfakazi kirenganye abo cyangwa umuntu ugiti ciwe arenganye iyo migwi y'abantu zo muri vulnerable nagenda kubwire yuko ubaregire pale nyine ko ndavuga ni loi de la nature ya principe yo kubiba no kwimbura ivyo ndiko ndabivuga nta masantima rimwe oya nta bigumbagumba birimo je suis très rationnel ni bintu jewe personnellement maze ko experimenta nkabona iyo ubaye ukora neza l'objet t'accompagne inévitablement nico gituma jewe sinataho umuntu akora nabi nataho umuntu agira nabi ubundi ntavyo ntaho mugabe ivyo ni question de conscience nico gituma jewe numva ukwiye twese kumva ko igihugu kituraba twese tumba kwikorera kuko ni mbese ya twese burya nabo wagiye o parade numvise ngo Elon Musk ari barondera isaha bazoza kuba hariya hico ku kirere nawe wagiye hariya hico ku kirere uzogenda bavuye ku kirere mugabo bavuye i Burundi tori cine Burundese twebwe rero nyamba Imana yaduteretse ngaha burya be muri buka Bibiliya muri Edeni
ikintu cya mbere Imana imaze kureba umuntu yamuhaye n'imisiyo zibiri zitarega n'izirenguke. Iri tungo uzorikorere, iri tungo uzorizigame, uzorikingire. Edeni yacu rero naha n'Imana yadushize yaduhaye. Nta muntu n'umwe ingufu zose yogira ku isi akwiye kuva ngo ni jewe. Muranumva abayatwara muri CNDF bavuga ngo nibo imyaka 1000 nukuri mu babare barota bahagaze. Ibyo ntibibaho. Gusa ukuri kuragora kuvuga abantu bakumvise harageye bumva yuko mbega ari kwagira. Ibi ndabiba maze kubabwira, ndabivugira ngo maze kubabwira umwe ku wundi bose. Umuntu agomba kumva yuko Imana igutije impaze no kugwara. Ingufu zose wogira ubahiriza umuntu muto. Ibi rero jewe mvuga ni tugerageze ibyo dushobora byose igihugu cyacu tukikorere kuko niyo mpezi yacu. Mugabo nk'abo bavuga abanyapolitiki ndabumva bo bakoresha muri byo bita slogan politique kugira ngo bikoma kugere kw'abantu. Ivyo ndaco cyo comprendre bitahura. Kubera je ndari mu politicien rero byo bintu birangora kumva. Birangora kuko kwese mu politicien jewe mvuga ibintu nkoresheje icyo bita raisonnement logique. Raisonnement logique rero ukinanarize ukerekana ikintu cyose wagipruva par des faits et par la logique. Nico gituma abapoliticiens rimwe na rimwe je ndiko ndabavuga ndabakarira kubera bo barondera kwigarurira imitima y'abantu bato y'abantu simbabarire sicyo kugira ngo nkoreshe ko ari ibyo bakoresha imvugo y'ibigumbagumba kugira ngo abantu babakurikire. None ndabakarore nari nibuka Zebiya erega Zebiya yarakoze ibishoboka byose ariko bakubwira ko abantu kandi mwarabonye nabize n'abantu nzenya barakurikira. None we kwagiye mu shitsi yatagiye no mu wantu we byageze bite muri Zebiya ngo wewe ntubizi ko ari ibintu abstrait ari udashobora guhamvya. Hariho no mu magistra yaramaze nazo nabyo no kuvuga ngaha yaramaze imyaka nka 30 na ari muri parquet general de la République. Twaragaye tumara imyaka misi bani ukabona ko ya hotel naruvuga nti abantu bari imbere y'abandi mission yabo twese abarundi bugani batuje imbere ubwa mbere ni tukore to kujya Imana yaduhaye kurikorera kurigirira neza kuduza umwimbo icyo shatse kuvuga. Ikigira kabiri no kubikingira icyo nitego rya bibiri kandi natwe mu Burundi ngo gushaka kujana abantu basenga. None ivyo zabikoze ngo kiri gikobra rero inyishu yawe jewe noyi shura gutyo. Hari kibazo kindi cyabajijwe muti ibi bintu cyo gupanga hariho abantu burya nabo bagira mu ruhara kandi bagira abantu bitwa impunzi. Mu bisanzwe kwisi yose mugaye byose birafite amafacteur bivako. None mu Burundi mu bisanzwe jewe ndaza abantu benshi mu gihugu bapangishije amazu barisha amadolari. Je reconnais abantu barisha amadolari pourtant bite kugira ngo ciki kirazira uri sur le territoire Burundi uri Murundi canke ugira kugira des transactions en devise kuko biri abazi ce que c'est la politique monétaire. C'est l'un des facteurs qui cause l'inflation et la perte de la valeur de notre monnaie. Biri mu bintu bituma ifaranga ry'igihugu ritagaciro. Iyo ushize imbere amadovize haragera igihe amafaranga yiruze nyakakibagirwa. Ibi rero mu bisanzwe leta agomba kubihagarika. Mugabo none izo bihagarika ari bapangisha abakora ari bapangisha amazi. Ega niyo bica bigore. Donc ni amaca hazo muri ndavuga la notion de l'éthique politique. Mu bisanzwe umuntu ari imbere y'abandi aride un vrai leader agomba kwiyarashiza ibintu bita trois intérêts zitatu: intérêt personnel, intérêt familial ou secteur ou un intérêt général. Hatangura inyungu ya benshi uri aride niko bigenda.
naba ari umwana wawe cyangwa umuntu w'inshuti yawe yagiye kuvyora no konona inyungu ya benshi nta kibuza ko mu niko bigenda kuzarama mbere mugabe igihe mwenda ariko ndavuga yama valeur éthique bwa buntu yama valeur éthique républicaine atashizwe imbere ireza ngo bikunze rero ikibazo cy'impunzi muvuze barabivuze bavuga ngo n'ubugwenda bw'akarorero n'ubugenda leta mugabo nabo mwibuke bajya abantu b'impunzi bafise ibyo bita les droits zibasonera izo droits zibasonera cyangwa zibubahiriza n'amadroit ibihugu byose bihamagarirwa gukingira no kubahiriza ariko makero gihugu biravugwa n'umunwa kandi biri mu madomene menshi mugabo ntigeze bivuga na rero cyo mvuga nti ibi bintu leta ni ko bivuze leta ni icyumba igomba kugira igomba kubyubahiriza na ikibazo gikurikira cyo muri iwacu yabajije yavuze ikibazo kijanye n'abana bakora abaminere ibi bintu n'amakosa nabikubwiye umwana w'umuminere genda bazi benshi kandi amandazi kumuvuze mubizi nukuri leta nikingire abaminere nakubwiye ibyo byose ngo bikizi yavyo ni ibintu by'uko amashengero n'amamoske n'abandi ibintu byo kuvyara baguma bavuga muri bavyo Imana isohora burya iyo ni indicateur ikomeye cyane mbi mu gihugu bajye abantu bigisha kurya ntibazi ko bakora ibyaha kuko yumve kuvyara umwana cyangwa ibarabara ese niba ufashije Imana izi mata zigomba guhinduka izi mata bitero ko hanyuma nico kimwe cyo naho ndabitandukaniriza n'abantu bajana abana mu migambwe mu mapolitiki bijya n'icyo twita kuruga abana umwana umuntu yaje kumugera kandi akamugera ku murongo igihugu cy'abaciye ni leta icumurongo avuga iti umwana ugiti wavuga bati umwana ku myaka munsi y'imyaka 18 hari ibintu kizira kwaraba hari ibintu kizira ko yumviriza kubera ntibiri kuri nivo yiwe nari mwibaza itrere byagenze gute kugira ngo haba bamwe bita bafirere bweza ko babike kuri itrere abana bajenye muri politiki nico kimere n'ibyo gukoresha abana bakiri bato sera meme chose ikintu cyose coza kivyo nagenda bibutse kandi turetse n'amasezerano mpuzamakungu wewe bari ibintu byotuza gushika kumbona kazoza iki kintu cyo kutitaho abana ngo leta icumurongo hanyuma bahabwe none se ko turasaza mu myaka 40 n'inde muri mwebwe azobaki agishobora no kwiyumvira n'abana bonyene bazobiyumvira mugabo none bazobiyumvira gerageza wiyumvire bazobiyumvira raisonner bazobiyumvira tugomba rero kugira une réflexion profonde idutuma la génération future zitaba sacrifier kutaba sacrifier rero tubashira mu ishuri bakiga bakadevelopa ajya amavarere y'ubuntu mugabo ndababwiza ukuri je mu mbabarire je ndaseye mugabo nyamara ibintu bituma abantu bagira ibibazo mu isi n'imigwi ibiri n'amadini n'imigambi niyo migwi ibiri iyo migwi y'abantu urumva mwavuga bati kugira ngo bigarurire benshi bavuga bati bariya ni babi abandi tube turi neza bariya ni babi tube turi neza burya niyo logique bakoresha abanyamigambwe n'abanyamadini iryo dini ntuginjiremo bajya nabi barya bashinga shetani ivyo ni mubizi no mubibona wajyana n'ujayo ngo no hano n'abatemerera kurongorana by'uko we baca bakujumira ntari none mwumva abo bantu abanyamigambwe n'abanyamadini leta ariwe yo kivuga ngo abantu baca batuza kukuyumvira ibyo tugira byose no burya umuntu ari muri leta n'abavuye mu mugambwe kumvikana burya nasubira acaba hejuru nusubira urashobora kubivuga uri mu mugambwe ukavuga ibintu bijanye n'umugambwe mugabo maze kuja hajya ukorera n'uwagututse ukorera n'ukuvuga nawe n'ubuzi batakukunda uramubahiriza ukamucira urubanza rw'ubutungane bwiza ndabeshe simbeshe c'est comme ça
mugabo twebwe abantu bacu gutandukanya umugambwe gutandukanya idini niyo neza ya benshi abantu benshi birabagora birabaroka birabasiga jewe ivyo vyeshamo ntavyo nzi bishira hamwe ntavyo nzi mugabo kandi jena niyamba rihari barikometse hanyuma kandi baharanira agateka kabo kuko agateka k'umuntu nakosa ririmwo ikibintu gutukana ikibintu kuvuga nabi ikibintu kugumura mugabo birababaje abantu batwara imvuze ivyo badashaka bamwe muri bamwe bavuga ngo urekora mugabo ndagenda babwire yuko kuharanira agateka k'umuntu nta cana kimwe kirimo urakoze